Murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri Chone ayo niyo makomande yonyene mwaronse Yego shefe yego nakoresheje liste yampaye uzumurabe Jembo nari sawa ibiri kuri liste ni ibinyene basohoye none kumengo mwe nagipe muri ko muratangara nibiki iri gacondo nuko mbona stock y'amafisi gaye ariyo nini gusumba izisohotse none mwari muzi ko bimeze gute kuva byanse ko izini shorera hanze nuko nyene asha stock ntidonoka byaravuye bigenda gute basha iyi nama sije mbonyira baye burya bafunise yo muhavuye musanga banigiye muri bureau pole sana kweli je narumvise byagushikiye ari pole reka ndacacumira ibintu sha urakoze kuza kabisa burya niwe twaturindiriye Andre ijambo ni kwawe ndabashimiye cyane sinzi ko arico mwongera ko cyangwa muhindure kuri ryo ry'ijuru nabandikiye muri groupe yacu WhatsApp je ndibaza ko atashe duhindura ahubwo duga kwijambo okay aha rero nchasaba ari sabanza tubwire situation y'ibigega ego merci ngiriye ko situation y'ibigega uko imeze muri umwanya tuvugana amafaranga yaraduheranye nta faranga na rimwe dufite yose nyene yose ni presque yose kuko dusigaye nyantega bizoza gusa kandi abafournisseur ntibarahembwa nta numwe arahembwa yego je narinzi ko izini ifite ibibazo mugabo sinzi ko bigize yose uko bimeze bon ndamwunganira risega John icambere cyaduhungabanije ni inyuruzo cy'abujye bwato bwacu kandi mbona mwese ko tutagishorera mu mahanga nabonye ahifi zirunze ndamaramara asha ni kujya stoke n'igisohoka kabisa icya kabiri naco nibajye abanyamitahe bigumuye bagakoramo twabo kijya rero nicyo gize hari muri aka kaka nimba biruko rero nakwiyumvira ngo ana B umugabo yikora gutwafise hako bagaruka kudukubita ubuhiri je mura twofatiyo ntega bizoza asha tukaba yo oya intega bizoza nibakorako cemba comptable atagira caisse ni solide ari ndetse n'icyo hogira ubugwara cyane akaduka une réparation isa minutiyo twomaramarira mu bantu sindakumva bikunda imiryango y'abajya bafournisseur yigwira tuvumagura non c'est pas une chose à dire non quand même none Johnny hako dukomakoma intega bizoza ya wije ntidukura tujye umutima menyo tugabanye igitigiri cya fournisseur dusigarane bake yo comme ça dépense cyo tugabana byumva mugabo iyo bari alternative ariko ubarungika wabahaye wapi iyo solution siyo tukura abantu mu kazi muri buno buzima buzimvye ku nta yindi shwanze ndabasaba ico tucihoze n'ukuri ndabasaba tucihoze sava okay none propose les solutions kala on tourne à rond basha izi ngorane izini kwiracana ni ingaruka z'ubwenge buke bwanje kumbu ndabereke reka basi ntango umushahara wanjye ubwire iki ntango umushahara wanjye wewe ntujebwa uritanze nk'incungu rero ivyo ntabyo twokwemera hoya turabivanye bose baguhanga amaso muri twose hagiyemo n'akanyota kamuzeho ngira no gukwiza no kwiza naho mutwereka baje ivyo ari byo byose solution tuva nka tuyitoye ari semwe na gipe oroha sibyo genda mutori gentega bizoza yose kuri konte muhemba abantu sibyo hanyuma dukorere ko cyumviro ca gipe duce tubagabanya dukurane na baki none hayindi sose imwe mubona je nta yindi je numva umva gute reka dukore uko nyene Mose sabye to yashara ke me kuno musi waroba canke uzobumana n'imisi toto kubyo mbona ubwato bwagiye ndaguhebuje ni kuvuga ubwato bwawe bwarapfuye imoteri yaragonze none ukene imisi gakwa ngo yikore nta gihari cyo gukora karabaye shaka ubugurishe kuri bajya bakenera inkwi kuko babukoze mu giti kidakomeye sha Mose gerageza shayi bishoboka byose ubwato bwanje bose mu kiyaga sha ega ndashaka ko ndahide ni nabuguze mpungu baraguhangitse muta asha barakuziritse ku kati kwere mbega ndakubatse wabuguze nande ntabugure gacwende gacwende kandi rero yamye ko mutazova ku musozi
wa murengera akorana n'abahungu biwe yego kandi ujya sha kubaza ubwato ashi niwo mugabo we kuva kera ariko mwabana murasamara byaguhereye hehe ngo ushorere umurengero bagasa abantu n'amashetani oya mose ashi kujya gacwene nta mutombo bafise asha nivyo byo basiye ko n'abarengero ntabyajamwo nibazira ubwato gusa nta kibakora reka ndakubaze nimba ari wo mwuga wiwe none kuva kera ntiyumva ko yaguhaye ubwato bwaboze n'impaka kugira guhombe sha oya sinibaza sha gacwene urukura muvuga ko atari umve ko atari abarengero bose ni bamwe ni inzoka z'amazinenga karyo ko kudukorera ikibi muta asha nawe urakaza aya nawe nuko ukenyera ubyemeze nyene aya naho ntabyemeza aya nuko bibaza ko ntabizi hajya umwishiriye yashinyiye mu ikigo gusa we ntabyo wabona sha muti abarengero bose ntabonze ariko gacwene ari muri bakenosha ngiye ntaye ko yera yego yera bajya bameze nk'imbeba zamushushwe zikujya ziriko ziraguhuha usanuka amanota yamaze ahubwo mwitwarira gusubiza amafaranga yawe abana hano bihera ego ubwato maze amezi bwo kuburaroba kandi bukomeye gusa sinzi shabaye n'ukuri hari naho shaya buguhaye yaburoje ngo ntibuzorenze nayo mezi nyene barya n'abagesera baragasoba nturi bose ikintu barengero bagukoreye gitegezo kwa gikaze kugira bavumagurire rimwe bose mu kivunga gutyo kwa nawe weho gacwende wawe nakweretse uwariwe baje n'ubwato bwanje yumva nk'ubu deni ry'abana izo riri hagutega yemwe n'ubwato butari ko buraroba subira kwa se wanyu gacwende agushumbusha ubundi bwato ntiwapfutse kutomwitwarira kuko ameze neza gada mwose ubwene buvugana agahema n'ukuri mugabo rero hagiye usanga arabinkoresha aho wohavuja kwasama imbere yiwe ngo nshumbusha mbega waruka vubu ni kubera iki mutumva iyo umuntu akuze ariko arabacika muzehe gabanyishavu none twoca tupfa kwemera ibyo byose mutubwiye namwe muzokwibonera ko ndabarahiye ngo igipfa cyaburiwe ni mpongo gipe ngiye wahe icupa rya kabiri ndafise akabazo ndakwibariza kumva bazo ubunyene sino ku rya kabiri sinza kumenya ibyo ndakwishura umva igihe twari mu nama wavuze ikintu iyo ntaba ndakuze navuga ni gipe yaje yacomye naho bimeze uko ntabiyayura mutwe nzopfa nyowe none nko kuvuga ngo utanga umushahara wawe aya wari ufashwe n'ibiki erega sha John jewe ndagowe hajya naho utabiho nibutse ko abantu bazokwama banyibuka nk'ubwato bwazimiriyeko kandi uraza abantu ntibibagira ego mugabo gushika nawe usheta umushahara wawe wose gipi kamera John uribuka ko umunsi ubwato buzimira nari muri ekipari niyo mpamvu rero ukwiye gushimira Imana ko yakurokoye iyi Imana ipfume ndeka nkasoma nturi uteki nkasoma nturi uko gipe mbega barakuroze cyane bajya batawe biziga cyangwa bajya babuzwe irengero kuvuga we baratomboye none ko atacu bakibazwa ga John byararangiye kandi bari ruhuke mugenda ndakubwira uragaba je mbona umengo usa n'uri ko arayinga ibyo mbona uyasukuye kurayinga wewe uyasukuye nga John gusa je me sens responsable si yihamaho nta kintu na kimwe wari gukora ngo ubwato ntibuzimire we niwe hamahoro ubu ndazi ko mu mihana nka yose izina gipeneri kiva mu kanwa k'abantu kandi rero ngira bavuga ko ndigira wa feki yananiwe no kugarukanira ubwato abantu cyane cyane ubwato bwabo none ndakurira imbere ya ndirimbo ngo bima amatwi oya gipe nukuri rema sibyo akaba karabaye ubwato bwaragiye tuzorondera ubundi bukibuke nuba amahoro nukuri John mu buzima hari amabanga agoye gusigura nukuri rero kandi bisigura ngaho frère ni vrai c'est vrai uligera sibyo niwe premier responsable c'est vrai no turi kumwe yego nico gituma numva ingaruka zindemera cyane kubasumbya mwese kandi gutavyumva ndi kutavyumva kasi ndavyumva nyene none keze kumbwiye ko akubise idiri nye kudandaza yaho no byumva
kameme intuze kipabiri yawe no yumva pe nayo nk'ubu twese tuzi ko wahatswe mu bandi setu yipe asha nishwaje niba kongera icupa uhindura ibyiyumviro wabuyinga reka nibampe nyene ninywere igotomera dawe ko ibyiyumviro byogabanuka mama urankanze urankuye n'umutima neza ingene ariko asohoka nk'umusuma birantwengeye ufite kumaye amasaha we nakwine muba mwaryamye mba nanka kubavyura niyo mpamvu nakunda asohoka none weho nyene iri joro tashe nta bwoba bwo guhura n'abasuma wumva mwana hakoma mu bwoba bwi kuva aho kwa mwami gushika ngaho imuhira mweka nta bwoba buvuye nduvuye kwisamaza ko prema none uteremanye nande nari kumwe na gipe mukamana ikigungwe wa mukobwa biriye wasubiye kugendana nakajya gahimbira kandi narakubukije mama reka gushavura gipe byibo ntitugendana twahuye paraza kwa mwamica tuvuga ati reka dusangira kandi setu kandi ubona bikwiye ko mwicarana kwe twicarana kangahe mama nawe reka guca wegdaje umenga twicarana misi yose ubaho mwana ntibikwiye kubaho nk'ubu nuba gufise kwiciyumvira ashobora guca guheba mama we nawe nuko ivyo vyiyumviro vye ni wo biheba biranduhisha umva mwana ubugeze mu biki urandengera kwiyubara kwifata neza nusuye kwisuzuguza wicarana n'imihimbira itagira nayiceba mama nukwije sinzi genzo bigusigura sinzi kushaka nzobiririmbe jewe na gipe duhutswa n'akazi setu nta bindi uhenda ndegana uhenda nde sinzi kushaka nzosubira indirimbo ntiwambwiye ko ari we mwari muri kumwe muri ya kakao mbega muri kakao mama reka kundwe nzandasazi bavuga karaoke ntumbaze ico nakubwiye wacumva ok basi mama chérie pardon ko natashe bwije ufite ambiance yari yose ku buryo mana sinashobora no kubona nigena amasaha ariko aragenda udashobora kuja kuryama rero banza urindire ugenda gufitiye agakuru keza emwe mbwira dukuntu dukuru twawe etane na mama wiwe baza kuturamutsayo kandi etane aje ku bwawe nta n'ikindi hehehehe tukiraho nyene nico gituma wakesheje rero hakumama we n'uwo etane wanu kuri kumaje mungeza ahantu uti karibuni jesi nomubuza vrema inzosi rwanje eka inzosi rwanje sinomubuza witegure kubakira kuko bazomara n'iminsi ngaha mama tucumvikane kiki kintu n'ukuri tucumvikane ko abo nabashitsi bawe jesi numva ingene etane yoza spesialement pour moi kandi atanahora se nimwe hagati yacu reka mbabaririza rimwe ryo nyene ndabivuze kandi ndabisubiramo ubahirize programme ndaguhaye kanyenyeri uranyumva uyubahirize etane umwakire umuganirire byose mucika abagenzi kandi umugenzi busanzwe umuntu aje kwitemberera rusangi atembera rusangi none yaje kugira mubonane aje kubera wewe nubyumva nshobora kubwira cyoco ibyo kurambwira nta n'ibyo ndiko ndata sinshaka no ko bija no mu matwi sinshaka mamumviriza izo gufata konje byo ukure mu mutwe ndakubazekanye ushaka kuzoguhumura inkumi gushika uzohambana ikara pardon ivyo nibiki mama ushatse kuvuga iki mama ibi bintu ntibizopfa vyorosha mu kurindira kumenya uko bizokurikirana reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe muri kino gihe gipaboneka nk'umurongozi mwiza wa izine akora ku neza y'abanyarusangi bose mbega ni igiki coba camuhinduye ko tuzi ko atariko yahora ameze intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Nibigira Marie Rose ava mu ntara ya Rutana muri quartier Kigwati ariko uno munsi akaba ariko arangurira ibikorwa mu ntara ya Makamba yagize ati by'ukuri gipe muri iki gihe n'umurongozi mwiza atunganiriza bose atari nubwo atariko yahora gipe yaragendeye mu bintu byinshi bibi kandi yabishizwemo na bene wabo atariko asanga mutaye mu rudubi ati yaratahuye rero ko kibi ataho kigeze umuntu ati yasanze n'abiyita ngo bari mu mugwi wabo hariho babi cyane ati kuko usanga hari ivyo bamukoresheje
ku nyungu zabo gusa atari iz'umugwi wose aca asanga mu migwi yose harimwo ababi n'abeza bituma atahura ko ikibi kiri ku muntu kitari ku mugwi ati gutyo bimutuma atahura ko umukuru agutekesha inaga y'ikibi gaca akayigutana aca asanga hariho abamukoreye iciza batari mu mugwi yitabi wabo kandi abiwabo batabikoze ati gutyo bituma abona ko abwirizwa kuvavanura n'ivyo agatunganiriza bose ati kuko ukora ineza ikaguherekeza wakora inabi naho ikaguherekeza. Jerome Ndayishimiye avuka ku mutumba wa Bihanga muri komine Matana mu ntara ya Bururi nawe yagize ati kubganje turakwiye kurabira akarorero keza kuri Gipe ati mu kuba abarongozi beza mu gukora ku neza ya bose ati kuko turazi ko Gipe nkuko yanavyivugiye ko yaciye muri vyinshi akaba anicuza ku makosa yakoze ati bavukanye kugwa si bibi ikibi no kugwa ukagirayo ati turakwiye kwifatira ingingo aho tubaye tukabinga indongozi n'imboneza mu byo dukora byose tudashize imbere amaronko y'ivyacu n'abacu ati haba mu miryango canke mu bo dusangiye ibi na biriya ati gusa tukagerageza gukora ibidatitaza bene wacu ati nivyo zoheza bikubaka imitima ya bose bikaduha n'amateka yo kubaka igihugu cacu neza n'isi tugatahura ko turi bene umugabo umwe ariyo Mana yaturemye twese. Ubundi munywa yatashoboye kwivuga izina yagize ati Gipe akorera ku neza ya bose kuva aho aboneye ivyo Cuma yamukoreye bibi kandi basangiye umugwi. Fidelite w'inyarusange yagize ati Gipe yahinduwe n'ivyo agenda aracamwo ati kuko kenshi iyo uri umurongozi uhura n'ibibazo byinshi utegwa n'aburongoye eka n'amakuru ava ijya nino ati rero uri umurongozi mwiza nka Gipe ubirenga ko ukamenya kubana n'abantu ari babi ari beza bose ubereka urukundo ati kuko ntiwoguma hahandi urahinduka bikwiye. Wiri niyo saba umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi ava mu ntara ya Cankuzo muri komine Gisagara yagize ati gituma Gipe adakorera ineza y'umugumwe w'abanyarusangi kuri izine ati birabushoboka ko yoba yarahemukiwe n'uwo bari mu mugwi umwe ati nawe hanyuma agatabagwa n'uwo yitwa ko ari umwasi wiwe naho ataravuga ikibimutuma. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Eric Iranezereje ari ngaho Bujumbura ariko akaba avuka ivyanda yagize ati Gipe yarakoze ikibi agira amahirwe yo kubona neza ko inzira arimwo atari yo na gato hama Imana imuha gukorana na Toyoyo nawe agira ikibazo bari kumwe kandi Toyoyo yaca mubwira ukuri kose ku vyamushikiye nawe agira amahirwe menshi yo guca abandanya inzira nziza ati misi yose iyo umuntu amaze kubona ikibi yarimwo akumva yo kwivamwo abahejeje gukira ati kandi ubwo rukiza rwiwe ruhinduka neza. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niba mwatosomera akabazo ku gice muhejeje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira Brigadier Toto ntariko aremera impanuro z'umukurambere mwotsi mbega mwebwe ivyo mwifata nk'ubugaba canke no kugarariza sigura ndasubiramwo Brigadier Toto ntariko aremera impanuro z'umukurambere mwotsi mbega mwebwe ivyo mubifata nk'ubugaba canke no kugarariza nimusigure. Akabazo murakumvise mukamufise ico mushikiriza nimutwandikire kuri yano mirongo mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nabo bobo wifuza kwironkera igikino muri kiri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kwandika mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'850 muri rwa rukurikirana rw'igikino muri kiri kuri murakoze naho ubutaha. Cari gikino muri kirukuri. Muri kirukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.